Uruhagarara rwa politike rwarunyutse mu nama nshingamateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ejo kuwa mbere abashingamateka basambaguye intebe n'amameza inyuma y'aho Perezida Felix Tshisekedi avugiye ko ashobora kuvavanura n'urunani yarimwo mu kurongora igihugu. Leta ya Tshisekedi yarananijwe ibikorwa n'abashingamateka bayoboka uwo yasubiriye Joseph Kabila biganje mu nama nshingamateka ku ntebe 300 ku 500 ziyigize, bakunze kutumvikana n'abayoboke ba perezida. Ku musi w'Imana, Perezida Tshisekedi yavuze ko ategekanya gushinga urunani rushasha kandi agabisha ko ashobora gusesa inama nshingamateka agatuma ko ayandi matora nk'uko avyemererwa n'ibwirizwa shingiro. Iri tangazo ryarateye uruhagarara mu nama nshingamateka ejo ku musi wa mbere, aho umukuru w'iyo nama asanzwe ari ku ruhande rwa Kabila yagirije abashingamateka bo mu mugambwe wa Tshisekedi gusambagura amameza n'intebe muri iyo nama. Ubwo ruhagarara ruramaze gutera amakenga amakungu, aho ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryahamagariye abategetsi b'ico gihugu gukorera hamwe ku nyungu z'amahoro hamwe n'umutekano vy'igihugu. Papa Francisco yaratanze imfashanyo y'amafaranga y'abanyaburaya 100,000 mu gufasha 100,000 by'abateshejwe ingo zabo n'ibitero by'umuhari w'iterabwoba ugendera ku idini rya Kisilamu mu buraruko bwa Mozambique. Musenyeri Luis Fernando Lisboa wo muri Eklezia Katolika ya Mozambique yavuze ko ayo mafaranga azofasha kubaka amavuriro mu ntara ya Cabo Delgado iri mu buraruko bwa Mozambique, ahamaze gusiga ubuzima abantu hafi 2,000. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ko guhimiriza abantu bereka ingaruka nziza zo kwicandagisha COVID-19 bishobora kugira umwimbu mwiza aho kubategeka kubikora nk'itegeko. OMS yavuze ko igihugu cyose gifise uburyo kizotunganya iryo sekeza ryo gucandaga abanyagihugu baco. Kate O'Brien, umuyobozi ajejwe igisata cyo gucandaga muri OMS, yavuze ko kuhatira abantu kwicandagisha ku nguvu yoba ari inzira idashika, kandi ko byagaragaye no ku zindi ncanco muri kahise. Inama nshingamateka ya Leta z'Ubumwe za Amerika yaratoye yongera iremeza ejo ku musi wa mbere kwakira abanyagihugu ba Hong Kong muri Amerika ivyifata kibanza kubera uburenganzira bwabo bwahugabanijwe mu gihugu cabo. Ibi bisigura ko abo banyagihugu ba Hong Kong bazosaba gukingirwa na Amerika bazomara imyaka 5 bakingiwe, bahabwa uburenganzira bwo gukora muri Amerika baticura gusubizwa iwabo muri ico kiringo. Umushingamateka w'umudemokrate Tom Malinowski ari nawe yateguye iyi nteguro y'itegeko yavuze ko kugururira umuryango abo banyagihugu bifise inguvu aho gufatira ibihano abategetsi b'Ubushinwa nk'uko vyakozwe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire kuri uyu wa mbere. Leta z'Ubumwe za Amerika ejo kuwa mbere yarashize Nigeria ku ncuro ya mbere ku rutonde rwirabura rw'ibihugu vyima abanyagihugu ubwigenge bwo kwihitiramwo idini. Ni inzira igana ku kuzofatira ibihano ico gihugu mu gihe ataterambere ryokorwa muri ico gisata. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo ntiyasiguye idonido ry'impamvu nyezina zatumye Nigeria ishigwa muri urwo rutonde, mu gihe abayisilamu n'abakristu muri ico gihugu basenga ukuri kwamye. Raporo ya buri mwaka y'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu mu ntango z'uyu mwaka yarashikirije amakenga ku rwego rw'igihugu no ku rwego rwa leta ya Nigeria ku bijanye no guhohotera abanyamadini.
Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ubushinjacyaha bwa gisirikare mu Rwanda burasabira igihano cyo gufungwa burundu abari mu itsinda ry'abantu 32 bahoze mu gisirikare cya P5. Burabarega ibyaha byo kugira nabi ubutegetsi buriho, ibyaha by'iterabwoba n'ibindi. Bayobowe na Majoro Habibu Mudathiru wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda. Bamwe bemera ibyaha, abandi bakabihakana. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwubusa. Igihano cyo gufunga ubuzima bwabo bwose umushinjacyaha yagisabye nyuma yo kwibutsa ibyaha 4 ashinja abaregwa 32 ndetse no kugaragaza ibihano kuri buri cyaha. Kubera ubwinshi bwabo ntiyagiye agaruka ku mazina n'imyiregure ya buri umwe. Kapiteni Rugamba yasabye kuzahamya abaregwa 30 icyaha cyo kujya mu mutwe w'ingabo zitemewe, abasabira kuzabahanisha buri umwe imyaka 10 y'igifungo. Ni mu gihe Meja Habibu Mudathiru na mugenzi we Private Dieudonné Muhirebo abasabira kuzafunga imyaka 15 kuri iki cyaha. Aravuga ko umwihariko kuri bo bagize uruhare mu kurema umutwe wa gisirikare wa P5 bawushakira abarwanyi hirya no hino mu karere ari nako babatoza. Ku cyaha cyo kugirana umubano n'abakozi ba leta z'amahanga, umushinjacyaha arasaba ko cyahama abantu 25 bari mu itsinda rya Meja Mudathiru bagahanishwa imyaka 25 y'igifungo. Nawe icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi cyo arasanga cyahama abantu 32 nta n'umwe uvuyemo maze bagahanishwa imyaka 10 y'igifungo. Ibyifuzo by'ubushinjacyaha kandi ku cyaha cyo gukora ibikorwa by'iterabwoba barasanga bose cyabahama maze bagahanishwa imyaka 20 muri gereza. Iri tsinda kandi umushinjacyaha arisabira gufungwa buri umwe ubuzima bwe bwose mu buroko ku cyaha cyo kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda. Yavuze ko nubwo batabashije kugaragara mu buryo butaziguye, bamwe muri bagenzi babo bagaragaye mu bikorwa byatwaye ubuzima bw'abanyarwanda mu karere ka Musanze umwaka ushize. Umushinjacyaha yasobanuye ko ibyaha baregwa byose bigize impurirane mbonezamugambi, asaba ko bazahanishwa igihano cyo gufunga ubuzima bwabo bwose, ari nacyo gisumba ibindi mu gitabo cy'amategeko ateganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda. Gusa yumvikanye yibutsa urukiko ko hari ababuranye bemera ibyaha mu buryo budashidikanywaho banabisabira imbabazi. Abo barimo Bwana Pacifique Muhira. Ubushinjacyaha bwabihariye ubushishozi bw'urukiko busaba ko rwazasuzuma niba imyitwarire yabo igize impamvu nyoroshya. Bwavuze ko mu gihe ibyifuzo byabwo byahabwa agaciro, urukiko rwaba rutanze ubutabera bwiza kandi ko byabera isomo n'abandi bari bafite imigambi mibishe yo gukora ibyaha. Nta marangamutima adasanzwe yagaragaye mu rukiko ku baregwa bakimara kumva ibi bihano biremereye basabiwe. Mu batambutse imbere y'umucamanza bagira icyo bavuga ku bihano basabiwe, baranzwe no gushima uburyo bafashwe bakigeza ku butaka bw'u Rwanda ndetse banasaba imbabazi ubutegetsi bw'u Rwanda buberewe ku isonga na Perezida Paul Kagame. Naho kubireba Private Dieudonné Muhira, umwe mu basirikare mu ngabo za RDF wireguye, yasabye umucamanza kuzasuzuma niba koko hari ibyaha yakoreye hanze y'inkiko z'u Rwanda. Uyashinjwa ko yari umuhuzabikorwa mu bikorwa by'ikoranabuhanga mu mutwe wa P5 kandi anagirana ibiganiro na basankara bo muri FLN, ariko we aravata ibivugwa n'ubushinjacyaha byose akavuga ko nta kuri kubirimo. Mu magambo ye ngo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Yabwiye urukiko ko iyo biza kuba ari ukuri nawe aba yarahurijwe hamwe mu rubanza na Bwana Paul Rusesabagina na bagenzi be 19 bazaburanira hamwe. Maître Jean Patrick Rutebuka umwunganira mu mategeko yibukije ko mu myiregurire y'uyu musirikare yagiye akunda kurangwa no kwivuguruza. Yavuze ko bigaragara ko yaba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, maze avuga ko nkuko bari babyifuje ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bwaramushyikirije muganga akabitangaho umurongo byagombye kuba bikorwa. Yavuze ko no mu bihe byatambutse mbere yo gufungwa yajyaga agira ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe. Maître Rutebuka yavuze ko igihe byagaragara ko uwo yunganira arwaye mu mutwe waba umwanya mwiza wo kumuvuza agasubira mu kazi. Mu bireguye ku byifuzo by'ubushinjacyaha haracyazamuka amajwi y'abarundi bafatiwe muri ibi bikorwa bakabwira umucamanza ko nta bushake babigizemo. Hari n'abakomeza kuvuga ko igihe urubanza rwarangira bakarekurwa bahita basaba ubuhungiro mu Rwanda, bavuga ko abayobozi b'abarundi babohereje mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda bababonye bashobora kubagira nabi nyuma yo kubashyira mu majwi muri izi manza. Meja Habibu Mudathiru wasezerewe mu ngabo hari nawe ufatwa nka kizigenza w'iri tsinda ari mu bataragira icyo bavuga ku busabe bw'ubushinjacyaha ku kubaheza mu buroko. Uyu wanarasiwe mu mashyamba burana yemera ibyaha akavuga ko yashakaga abarwanyi bo kwinjiza mu mutwe wa gisirikare wa P5, ariko ko byose byabaga bikuriwe na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kubaho n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Uyu mugabo yafatanywe n'abarwanyi 24 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavanzemo abaturutse Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya na Malawi. Uru rubanza ruzapfundikira kuri uyu wa kabiri, ni naho hazamenyekana itariki umucamanza azasomeraho icyemezo. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika. Abatuye mu mirenge 3 yo mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda barasaba inzego z'ubutegetsi kubakorera umuhanda uhuza iyo mirenge. Abo baturage bavuga ko ubuhahirane hagati yabo kimwe n'ibindi bice by'ako karere bugoranye kubera uwo muhanda utakiri nyabagendwa. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima yarabasuye maze adutegurira inkuru ikurikira. Uko mwabibonye namwe nk'abanyamakuru, ntekereza ko nta modoka mwabona ntoya yacamo uretse ibeni na fuso zinyuramo. Uwo muhanda ugarukwaho n'abaturage ni uwa Tyazo Cyato Yove uhuza imirenge ya Kanjongo, Rangiro ndetse na Cyato yose yo mu karere ka Nyamasheke.
Kabarore ni umuhanda bigaragarira amaso ko wangiritse cyane, aho wagiye ucikamo ibinogo birekamo isayo rivanze n'amazi mu bihe by'imvura. Abahatuye bavuga ko iyangirika ryawo ryahagaritse imigenderanire n'ubuhahirane atari hagati yabo gusa, ahubwo no ku batuye iyindi mirenge y'ako karere. Ibyo bikaba byaranazamuye ikiguzi ku bicuruzwa by'ibanze bituruka ahandi. Umuhanda wa Rangiro n'umuhanda hano ku Isusa dufite ikibazo gikomeye cyane. Nta muntu ujya kurangura ngo azasohoze ibintu iyo yabijyanye, nukuza twikoreye ku mutwe, tukaza umutwe watukuye wahiye. N'abacuruzi ba hano iyo bagiye kurangura batugurisha ku biciro by'umurengera kubera ingendo bakoze. Hari igihe imodoka ihera muri uriya muhanda ikamaramo nka gatatu, apakurura muri uwo muhanda akanageza hano ibicuruzwa byamaze kwangirika bisa nabi. Abatuye iyo mirenge uko ari 3 batunzwa hanini n'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Aha hagaragara ubuso bwagutse buhingwaho ibihingwa ngengabukungu byiganjemo icyayi, ariko kandi hagakorerwa n'ubundi buhinzi bw'ibiribwa by'ibanze byankenerwa ku baturage. Abahatuye bavuga ko iyo bagize ibihe byiza by'ubuhinzi babona umusaruro mwinshi, nyamara ntiboroherwe no kuwugeza ku masoko. Mu bijyanye n'imigenderanire kandi, uretse moto gusa, muri ibi bihe by'imvura nyinshi nta bundi buryo bushoboka bwo gutwara abagenzi bava cyangwa se bajya muri iyo mirenge ku ntera y'ibirometero birenga 20. Ikiguzi gihenze cy'izo moto ariko nacyo ntikigonderwa na buri wese. Umumotari ashobora kuguca 7,000 kuva mu Ityazo kugera hano, 7,000 kugenda gusa, gusubirayo nanone 7,000 bikagera muri 14. Urumva ko icyo kintu kirabangamye cyane, bituma umuturage wa hano akomeza gukena. Aba baturage bagaragaza ko ikibazo cy'umuhanda Ityazo cya Toyove kimaze imyaka myinshi kizwi n'inzego z'ubutegetsi kugeza no ku rwego rw'igihugu, bagasaba ubutegetsi kwihutisha ikorwa ryawo nk'uko bwari bwabyemeye. Tugasaba nka leta ngo ko yatwemereka izaduha kaburimbo, impamvu itari kwihutisha vanga iduhe kaburimbo nyine bimeze ute? Hari kubura iki nyine nk'abaturage? Twebwe dufite ikibazo pe. Uriya muhanda uramutse ukozwe hahinduka ibintu byinshi cyane. Transport yagabanuka ku mugenzi, n'umugenzi wa hano kugenda ajya ahandi byakoroha. Ikindi n'imihahire yatworohera. Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke zivuga ko akarere ubwako nta bushobozi kabona bwo gukora uyu muhanda ku buryo burambye. Madame Mukamasaba Polonia uyobora Nyamasheke akavuga ko na n'ubu bagikora ubuvugizi mu nzego nkuru z'igihugu. Ni umuhanda duhora dukora ubuvugizi umunsi ku wundi kugira ngo uzakorwe mu buryo burambye, ariko nk'akarere twebwe icyo turi gukora ni ukugira ngo nibura mu gihe ubushobozi butari bwaboneka bwo kugira ngo umuhanda ukorwe mu buryo burambye, turi gufatanya kugira ngo nibura dushyiremo laterite, ibinogo birimo tubisibanganye, umusaruro w'abaturage uba ubasha kugera ku isoko. Twari twabikoze mbere, ariko uko imvura igenda iba nyinshi, ya mabuye tuba twashyizemo za laterite ibyondo birongera bikayarenga. Ubu rero turi kugira ngo twongere dushyiremo imbaraga kugira ngo n'ubundi twongere tuwukore. Umuhanda Ityazo cya Toyove w'ibirometero bisaga 21 niwo uhuza imirenge ya Cyato na Rangiro n'ibindi bice bya Nyamasheke bigaragaramo ibikorwa remezo by'ubuvuzi n'iby'ubucuruzi biteye imbere ugereranyije n'ibiboneka muri icyo gice gihana imbibi n'ishyamba kimeza rya Nyungwe. Inyigo yari yakozwe n'inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ishyira uwo muhanda mu yihutirwaga mu mwaka w'ingengo y'imari w'2020-2021 yagaragazaga ko ibikorwa byo kuwusana ku buryo burambye bigomba gutwara asaga miliyari 4 na miliyoni 400 mu mafaranga y'u Rwanda. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120441991. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania ziravuga ko zishimiye icyemezo cy'umuryango w'abibumbye cyo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu bidafite umutekano uhagije,
ariko baracyafite amakenga. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovini ukorera mu gihugu cya Tanzania yarabasuye aganira nabo. Ku bijyanye n'ingingo yafashe banye no kwegeranya yatanze yuko mu Burundi butakiri mu bihugu bibuza amahoro, cyewe naco no bivugako kuko sindi mu gihugu, ndi nyuma y'igihugu, ariko ndizera neza ONU irafise intumwa zayo zagerageje gutohoza zirabona vy'ukuri yuko Uburundi buri mu mahoro. Ariko ahantu hari amakenga nuko hariho abanyepolitike benshi kandi bakomakomeye bari bafise akamaro mu Burundi kugeza uno munsi bari nyuma y'igihugu, bakaba barataye igihugu, bakaba bakiri inyuma. Ico kintu nico kidutera amakenga. Egome ishirahamwe mpuzamakungu ONU egome nkuko yemeje yuko mu Burundi utakiri mu gihugu gifise umutekano muke. Egome natwe ivyo byaturyoheye cyane, byatunezereye gose, kuko ndibaze yuko iyo nkuru kuba bayivuga uko no kuvuga yuko bayigenduye bakayiraba bakavyitondera akayikurikirana cyane, ndibaze yuko aho kwata kibazo kiriho. Mwa gusa kimwe cyo twosaba nkuko nabayibonye bisabwe yuko ayo mahoro mu gihugu cy'u Burundi ko yashigikira bakayashimangiza gose kugira abandanye bivanye nuko usanga bivanye ko tumenyereye mu kanya usanga nk'ubu hazinya umwanya mutoyi habaye akadurumbayi habaye akandi kavuyo, umva rero no kuba yuko vyiza barakwiye kubiraba bakashimangira mu mahoro nkuko bavyemeje, mu mutekano bakawushimanga nkuko ne bavyemeje. Cegeranyo ishemwe mpuzamakungu ONU irayisohoye cyo gukura Burundi mu bihugu bidafise umutekano muke, cyo kubwanje sinobwa ngo nacakiye nabi kuko nizera yuko ni irafise abahinga bashaka kuba baragiye gutohoza neza bakabona koko ku Burundi bufise umutekano. Hama kuvyerekeye twebwe impunzi naho gusubira mu gihugu bibaye ngo kuntu twebwe nta ngorane ihari, gusa kimwe gusa mba tuko turaraba urazi kenshi iyo umuvyeyi atunze abana mugabo hakaba hariho abandi bana bakiri mu gahinga, usanga ari ibintu bitanezereye kandi usanga atari ibintu biryoshe. Ngomba biryoshe bibereye umwana nk'umuvyeyi abana bose bamuri hafi bamwegereye usanga bitomoye. Aho no kuvuga yuko ngombye kuvuga yuko hariho abantu bamwe b'abanyepolitiki usanga nk'amasaha batariyumvira gutaha. Rero mba rero no kuvuga yuko aho natwe nk'impunzi umva ucumenye ngo hari akantu kagihaze, ucumenye ngo hari ubwo tugifise kanaka. Mugabo mu gihe cy'uko tubonye yuko bazoba basubiye mu gihugu, natwe kwizere yuko atangwane zazikihari, natwe turashaka gusubira mu gihugu atangwane n'imwe iriho, atakaza na kimwe kibayeho. Kubw'ivyo rero twasaba ONU nka ONU yuko yogerageza kunywanisha leta y'u Burundi nabo banyepolitike bari nyuma y'igihugu, kugira ngo abo bantu bababarigwe, nimba hari abakoze ivyaha baharigwe, bahunguke, baje mu gihugu, baje kubaka igihugu cabo, bagira ico batereye mu gihugu, ndetse nabo batakoze icaha bagende mu gihugu baje kubaka igihugu. Ico kintu kizotunezera cyane kandi kizodushimisha, ndetse n'impunzi zindi atari abanyepolitike. Mu gihe abo banyepolitike bovuga ati barasubijwe mu gihugu, ntihagire ingorane ziba, ntihagire abicwa, ntihagire abafatwa nabi, bizoba bihaye icigwa impunzi zisanzwe ziri inyuma y'igihugu. Ndazi bazohunguka atangorane nimwe, ndetse na jewe ubwanje ninamara kumva yuko abo banyepolitike atangorane bagize, atawishwe, atawafashwe nabi, atawarenganijwe, naje nzoheza ndabishiremwe umutima, mvuge ntireka naje ntahe nze kubaka igihugu cy'u Burundi. Ico kintu nico twosaba. Umunyepolitike nawe umva ntubuzi yari icyabaye karateguwe, nuko rero usanga natwe umva aho turi nk'impunzi usanga dufise ubwoba kumbure n'ubundi ivyabaye ko bishobora kuba ibintu by'akadurumba, ibintu vy'induru, no kuvuga ko mbare kiriho nuko bo batuma ko nabo bakaza hama bakabakira neza nkuko bivuze, umutekano ntangera atangwaye nimwe, hama bagasubira mu zabo, hama tukubaka u Burundi. Hajya uravye umuvyeyi nk'umuvyeyi iyo umwana mukoshereje harabaho ikintu c'ikigongwe. Rero no kuvuga yuko kumbure nubwo baba barakosheje nabomba ntivyavuye kuri bene, birashoboka gasanga nabomba hari icabitumye. Rero nk'umuvyeyi egome arashobora kubumviriza hama akabagira ikigongwe, mugabo ata kintu kibatera ubwoba kihari. Komeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu mateka habayeho, mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana aratubwira kimwe mu byabaye ku itariki nk'iyi ya 8 y'ukwezi kwa 12.
ku itariki ya 7 Ukuboza umwaka w'1984 Musenyeri Desmond Tutu wararike episkopi wa diocese y'Abangilikani ya Cape Town muri Afurika y'Epfo yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukangurira abahatuye kudahahirana na leta y'agashaka buhake yagenderaga ku matwara y'ivanguraamoko muri Afurika y'Epfo. Mu ijambo yabwiye abasenateri kimwe n'abadepite, Musenyeri Desmond Tutu yavuze ko icyemezo cyo gukomeza gukorana na leta y'Afurika y'Epfo kigayitse ndetse kidahuje n'imyitwarire y'Ukristo. Ibyo Musenyeri Desmond Tutu yavugaga byashyigikiwe n'umubare munini w'abanyamerika bakomeje gusaba abanyemari b'abanyamerika kureka gukomeza gushyigikira leta ya Afurika y'Epfo mu rwego rw'ubukungu. Nubwo ubutegetsi bwabanje kubima amatwi, mu mwaka w'1986 hatowe itegeko ryamagana politiki ishingiye ku ivanguraamoko muri Afurika y'Epfo. Iryo tegeko rimaze gutorwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizongeye guhahirana na Afurika y'Epfo mu rwego rw'ubukungu. Musenyeri Tutu yagaragaye nk'uwatumye bigerwaho kubera ibiganiro yari yagiranye na leta yari yubowe na Perezida Ronald Reagan. Igihe yari ku butegetsi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje gushyigikira ishoramari muri Afurika y'Epfo. Icyo gihe kandi Amerika ntiyifatanyaga n'ibyemezo bifatiwe mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye, ibyemezo byabaga bigamije gukomatanyiriza Afurika y'Epfo. Icyo gihe kandi Ubwongereza bwari buyobowe na Minisitiri w'Intebe Margaret Thatcher, nabwo bwari bushyigikiye gahunda yo kwima amatwi abashakaga ko Afurika y'Epfo ikomatanyirizwa mu rwego rw'ubukungu. Shuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Wayashyize hamwe ni Fasil Gebeho. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.